nta na rimwe Imana ivuga kugira wowe ikwicire, ariko Imana ivugisha ubwenge igategeka itisiguye, ariko muci ivuze kikaba ari benefice yawe kurusha uko ari benefice yayo. Kugororoka burya si inyungu z'Imana, kugororoka ni inyungu zacu. Iyo wanse kwizera icyo Imana ivuze ukabanza kwipimira, ukipimira ko ugarukira ya Mana wamenye uvunaguritse canke wahongotse canke watakaje, ariko ukaza uri igipasu kandi ubutumwa bwiza bwari bwagushikiriye ukiri muzima. Ivyo byose biva kuki? Biva kuri kino kintu, nuko ukwizera Yesu ashimwe cyane, amasezerano nubwo yari ahari ku buzima bwacu, ukutumvira ni kibazo gikomeye. Burya umukristo wa vrai ari caractérisé na obéissance afise ku kintu yumva ko Imana imutahuje.